naho bo guhagurukira, naho hariya mu nzu bo muri kumwe bo guhagurukira, icyo Imana yakugezeko kizoshika. Yesu ashimwe. Naho mu kibana hari inyuma bo guhagurukira, nagira ngo barire ntibazohagarika icyo Imana yakugezeko. No mu bikorwa ntiwiyushe ngo ugomba kuduga amagare ku nguvu. Oya, Imana yarabigeze bizoba. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Ego turabahaye ikaze no ku ijambo ry'Imana, nuko twamaze guhana akaze twese, ari n'abavuye mu gihugu hagati, ari n'abavuye ku misiyoni twabonye hariya Yona. Ubu tugira ngo dusome igice cya kabiri cyose cya Yona kugira ngo mwumve iri sengesho, hanyuma turaja turavuga amajambo amwe, turaja gusoma mu cya gatatu, turabarira imirongo muja gusoma. Reka manza dusomere aya masengesho y'umukozi w'Imana, umuvugishwa w'Imana Yona. Adusomere rero iki gice cyose cya kabiri. Yona asengera mu nda y'urufi, Imana imukura muri rwo. Maze Yona asengera Uhoraho Imana yiwe mu nda y'urufi ati, natakambiye Uhoraho kubw'ibyago nagize, aranyishura. Nambaje ndi mu nda y'ikuzimu, wumva ijwi ryanje. Kuko wantereye ibwina, mwibenga mu kiyaga, umwuzure wantaye hagati. Imipfunda yawe yose n'imikuba yawe yose byarandengeye. Ndavuga nti, ndaciwe mu nyonga zawe, ariko nzokongera gutumbera urusengero rwawe rwera. Amazi yaciye hirya n'ino, ashika no ku buzima bwanje. Mu kuzimu harankikije, ibirandaranda byo mu mazi byanyizingiriye mu mutwe. Ndamanuka nja mu mizi y'imisozi, isi n'imyugariro yayo yanyugaranye ibihe bidashira. Ariko Uhoraho Mana yanje, wakuye ubugingo bwanje muri rwa rwobo. Aho umutima wanje wihebura muri jewe, nibutse Uhoraho, ugusenga kwanje kwagushitseko mu rusengero rwawe rwera. Abashira umutima ku bitagira ikimazi by'ibinyoma baba bataye guharikwa, ariko jeho nzogushikanira ikimazi, mvuza impundu zo gushima, kandi nzoshitsa ibyo nasezeranye. Agakiza kava ku Uhoraho, maze Uhoraho abarira urwo rufi rudahwa Yona imusozi. Amen. Umurongo wa gatanu mu gice cya gatatu, umurongo wa gatanu acishishije ku murongo wa 10. Maze abantu b'Ininewe bizera Imana, bashinga ngo habeho ukwisonzesha, baca bambara amagunira, uhereye kuhambaye ugashitsa ku hasi hanyuma y'abandi. Inkuru zishika ku mwami w'Ininewe, ahaguruka ku ntebe yiwe, yiyambura imyambaro yiwe, yambara igunira, yicara mu munyota. Ategeka ko bamamaza Ininewe icagezwe ciwe n'icabaganwa biwe, ngo ntihagire umuntu agira ico atamira, n'ibitungwa by'amasho n'imikuku, nuko ntihagire ico birya canke ngo binywe amazi. Ariko abantu nibambara amagunira n'ibitungwa babiyavuke, baheze bambaze Imana bakomeje, kandi ntibahindukire, kandi bahindukire umuntu wese areke inzira yiwe mbi, bareke n'umujyano uri muri bo. Ntawe ubizi, kumbure Imana yohindukira ikigarura, ikareka ishavu ryayo ry'inkazi n'ikone. Maze Imana ibona ibikorwa byabo, ngene bahindukiye bakareka inzira yabo mbi,
nuko imana irigarura ngo ntibateze ibyago yari yabagereye ntiyabibateza. igice cya kane umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Yona ashavuzwa nuko imana ihari yari Ninewe, ariko ibyo bishavuza Yona cyane, araraka asenga uhoraho ati, mbega uhoraho, sico navuze nkiri mu gihugu cyacu, nico cyatuma nihuta guhungira i Tarushishi, kuko namenye ko uri imana y'inyabuntu yuzuye imbabazi, itera gushavura, igira ikigongwe cyinshi, kandi yigarura ngo ntizane. Amen. Yesu ashimwe. Twongere dusenga Imana. Mana y'ubushobozi bwose, turagushimiye kuri uyu mwanya w'ijambo ryawe. None turakweretse mwami iri jambo kugira ngo rishishikare kugira ikibanza mu mitima y'umwe wese. Wongere utwigishe, mbega uyera yongere dusigurira, dusobanurire, kandi wigishijwe nawe mwami turazi kwamenya ugendera imitima y'umwe wese. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Yesu ashimwe. Ngira ngo ukurikiranye neza aya majambo, aya masengesho n'ibyakurikiye, tuca tubona incamake y'iki gitabo cya Yona. Iki gitabo rero cyigisha abantu bari mu buryo bubiri. Icya mbere kirafasha abantu baja barakijijwe, baja bari mu bikorwa by'Imana, abahanuzi, abarongozi, abavugabutumwa, baririmbyi, umuntu wese ari n'igikorwa ariko arakora mu ngoro y'Imana yakijijwe, igitabo kiramwigisha. Harimo igisa ciwe nk'uko twabibonye, kandi igitabo kikongera kigafasha n'uyo muntu w'umunyabyaha ruhebwa hageze yuko acigwa igihano, yaciriwe igihano, yahebwe, uwo nawe nyene araronka igifasha. Kuko araho umuntu agera hano yakora ikibi akaca agira ati, jewe uko vyogenda kose ntibigishoboka ko noharirwa. Ariko iki gitabo kiratwereka yuko Imana yacu ari inyembabazi, iharira, yuzuye ubuntu, iteba kuraka canke gushavura. Imana ishimwe. Iki gitabo rero kirimo ibice bibiri bikuru. Igice ca mbere ni kirerekana umuhamagaro w'umukozi w'Imana. Umuhamagaro wa mbere Imana yaramutumye, hanyuma rero uwo muhamagaro wa mbere aragaba, arahakumvira. Tubona umukozi w'Imana, umuvugishwa atumvira. Muri igice ca mbere ni umuvugishwa n'Imana atumvira. Igice kigira kabiri cerekana umuvugishwa w'Imana yumviye, kandi ibyo byose byabaye ku muntu umwe. Biboneka ko atamuntu yogira ati namaze gushika, ati jewe narashitse ni hejuru, oya, kandi atawogira ati jewe karabaye. Mugabo imbabazi z'Imana ziracariho. Yesu ashimwe. Iyo rero umuntu yihanye akumvira, araharirwa kandi akishwa amasengesho. Abantu benshi, bose mbere bose barihutira gusenga, kuko n'uri parategura kwiba avuga ngo agiye gusenga. Nk'abajya twumvise bavuze ati arabaza gusuzuma mu modoka, si baraza bakaja kuraba ko n'abasamara bakiba. Hari n'abaza kuraba amasakoshi hano, umuntu ahagurutse akaja agapfukama, nabo bagaca bagomba guca batwara iyo sakoshi, hanyuma rero bakaraba ibirimo. Ariko rero na wewe naho wogira uti nari naje kwiba, uyu munsi akiza nakawe. None rero hanyuma rero muri ibi bice bibiri ibyo byose biratwereka. Icya mbere rero kuri uyu mukozi twarabonye, kuri uyu mukozi w'Imana Yona, Bibiliya irerekana ko ari umuhanuzi, yari yarahanuye kandi umuhanuzi w'ukuri. Ntitubanza gusubira kuja kuhasoma, ariko hajya mu
gitabo c'abami, mu gitabo kigondi c'abami baravuga ingene Yona yahanuye ingene Isirayeli izokwagura imbibe igasubira ku bibaza za kera kandi birashika. Abo rero baca bamwita umuhanuzi ukuri. Iyo umuntu ahanuye bitarashika ntushobora kumwita umuhanuzi. Oya, rindi ivyo yahanuye bishike, kuko ivyo yahanuye bishitse niyo yerekana ko umuhanuzi. Ariko iyo bidashitse baca bagira bati uyu niyo muhanuzi w'ukuri. Umuntu akaza ati ubu Imana yambariye ngo nakana n'agacanga banaka bagiye gupfa, hanyuma rero ati abandi bapfe kuko ivyo twarabivuganye kandi ivyo murabizi byarabaye, barashira no mu maudiyo, ariko kandi ibyo bavuze ntibyabaye. Kandi wovuga ngo turavyiteze kuko mu bavuze ko batazopfa ahubwo abo niwe nja baragiye, byaciye twikinyuranye. Ibyo rero birerekana ko umuntu ashobora kwiga, kuko ibiba muri twebwe, ibiba kuri bene data, ibiba mu bisi, ibiba hirya no hino, ibyo ku muntu w'impwemu aguma yakira abika, agaca araba mbega icigwa dukura muri giki. Hanyuma rero uyu Yona rero yari umuhanuzi, kandi abafarisayo bari barayobewe, bobo ntibari babizi, kuko Yona va i Galilaya bagira bati nta muhanuzi ashobora kuba i Galilaya, kandi nta n'umukuru, nta n'umuntu yemeye ibyo aba i Galilaya, na Yesu ariyava. Kuko aho naho hari bishobora kuzitira, ugasanga umuntu yanze ko yakira agakiza kubera hari ibintu bimuzirira. Akurikiye ivyakahise histoire, akurikiye ibyagiye biraba, akurikiye indondabihugu, ugasanga akaraba geografiya ingene bimeze, agaca agira ati hariya nta kintu, hariya nta kintu. Abantu benshi bariko barapfa, bariko baragwa, bisunga kahise, bisunga intara, bisunga ivy'amoko, bisunga ibibazo vyagiye biraba, agaca usanga bari n'ibibazo muri bo, kugeza naho umuntu nawe yogira ati wewe usuku, ugasanga iciye bigora, aciye agira ati ambariye uku, agaca arondera ingene azikura ibintu. Imana itubabarire. Aha rero ni ikibazo gikomeye. Yona rero yarahanuye, hanyuma rero hagera igihe Imana iramutumye. Icyo gice cya mbere Imana yaramutumye. Mu gice cya mbere imaze kumutuma, biraboneka usomye muri ya murongo wa nyuma twahereje ko 4:2, biraboneka yuko igihe Imana yatuma Yona barabanje kuvugana, kuko yaravuze mu gice cya 2. Yona yavuze ngo ase uhoraho, ati mbega uhoraho sico navuze nkiri mu gihugu cyacu, nicyo cyatumye nshoka mbugire Tarushishi, kuko namenye yuko uri Imana y'inyamuntu. Urumva akiriyo hari ivyo yavuze. None yavuze ibiki? Kuko Yona hari icyo yari yiteze. Yona yari yiteze ko Imana yokwica abansi babo. Hari amasengesho ataca amaze. Harawuse y'amasengesho ariko uri gutakaza umwanya, ukavuga iti nisondesheje, namaze iminsi 3 senga, namaze iminsi 7 nsenga, mugabo ugasanga watakaje umwanya. Aha utubona Yona wewe yitega yuko atabagwa, ugutabagwa kwiwe, ugutabagwa kwa Isirayeli. Yabona yuko wewe ugutabagwa kw'abayuda, yabona yuko mu gutabagwa kwiwe bizova aho Imana izoheregeteza Abashuri, abinenewe, kuko nenewe niyo hariho n'icicaro cy'umwami. Wewe nivyo yabona mu gusenga, nivyo yifuza. Ni nguko umuntu ashobora kwifuza ko umwansi wiwe apfa, uwamugiriye nabi apfa. Ayo masengesho ntabahuye n'ubugome bw'Imana, kuko Imana ikigomba yowe nuko abantu bihana. Imana ishimwe. Imana igomba ko abantu bihana. Hanyuma rero yumvise yuko bagira ibikombombogwe muri we, aca yumva yuko yonezerwa. Hari
ikibi coshikira umuntu bakanezerwa wawa naco wobona wogibuku ugasanga kandi binjira mu idini. Hanyuma rero nawe abyumvise urabona ko ari ikintu yaciye akora, arabona ati nkwiye guhunga. Aha bakatubona umukozi w'Imana agaje. Reka ubu nacyo twarahindukiye kuko ukurikiye Yona ntiyari umupagani, Yona yari umuhanuzi, Yona yari umuprofeti, Yona yari umuntu avugana n'Imana. Reka murabona ko aganiriye n'Imana, kandi kugira ngo imutune aganire n'Imana mugabo hagera igihe aragabira Imana ati nkwiye guhunga. Amaze guhunga hari ikintu twabonye, nuko uko wokora kose bivanye uko wowe ugomba, ugasenga bivuye uko ugomba, siko Imana igomba. Imana yagabiye gukora, naho bogira gute Imana ntigondozwa, iragikora. Aravuga ati reka mpunge, sinje kubaburira kumbure cyo kombombowa. Imana nayiti nashinze abantu naremye babwirizwa kuronka imburu, bihana batihana baronka imburu. Sinshobora kurandura umuntu ntaburiye, kandi Imana yaravuze ngo ntacyo nzokora niba akabanga abasavyi banje. Aha naho akoze Imana ishimwe, ntakizokora itabiriye akabanga. Yesu ashimwe. Ntakizokora bagenzanje baririmbye itabiriye akabanga. Hanyuma rero Imana iravuga iti nendeo habwirwa kuburirwa. Iyo Imana yari yagishinze, no kuvuga iki rero, ukugira kose hari icyo yashinze. Mu muryango wawe hari icyo yavuze, hariya mu gihugu hari icyo yavuze, mu ishengero hari icyo yavuze, mu Nyakabiri hari icyo yavuze, mu Burundi hari icyo yavuze, kizoshika. Yesu ashimwe. Naho wokwanga, naho wose ikinyurane ari kizobishitsa, kuko Bibiliya iravuga ngo kuko nzi ivyumviro biyumvirako ari ivyumviro vy'amahoro atari ivy'ivyago. Yesu ashimwe ko yarabivuze. Iryo sezerano ukagira iryawe rizoshika, upfe gukora ikigomba. Hanyuma rero iki kandi igira kabiri, naho Yona ahunze niwe azobaburira. Utwikira neza bumve, usenga Imana kugira ngo ujane n'Imana. Hanyuma rero agize araja muri ca kiyaga, ashitse mu kiyaga ahura n'ikibazo. Imana rero itangura kwerekana ubushobozi bwayo, irarungika umuyaga. Ega n'umuyaga urakorera Imana. Burya rero hari ubu n'ibintu biriko birabuka, mbega n'ibintu hari Imana hari ikigomba kwigisha. Naho mubona hari ibibazo bishitse uti ntacyo Imana itwigisha, mubacu usenge ati Imana muri ibi bintu biriko biraba nzokuramwo iki bintu kinyigisha, ndakeneye kwiga. Ntugume gusa wibona wowe ukura ibintu uti Imana nyigisha. Hariho ababyeyi bariko bararera abana, hariya bari ku ziko, hari abakoresha imigani, ibitito, bagatagira ati rero nagira ngo bari ukazobona umuntu agututse ntuzoshoke, akabwira ntuzoshoke kumukubita, ubanze agutanga kubita, ubanze uyindire ugende wibaze igituma agututse. Hanyuma rero akaba ari mukuri uhindure, atari mukuri ugende muganire. Hanyuma rero Imana rero iragenda irungika umuyaga, abantu bahura n'ibibazo, ingenzi zihura n'ibibazo, umuyaga urabakira ko bagenda. Hanyuma rero icyo gitangaza cya mbere Imana yakoze. Igitangaza gira kabiri turagishika, ariko baca batangura kubazanya ibi bintu n'ibiki. Igitangaza rero gira kabiri, Imana ica yerekana mu bufindo bwabo, yerekana utumye bagira ibyago. Rero icyo gitangaza, erega ntugire ngo ukoze ikintu ngo wokwinyegeza, Imana izobiserura, irabiserura. Ahubwo mumari ukore umunsi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu winyegeze, mugabo
gihe Imana ibisegura. Imana rero irerekana ubikoze. Imaze kubyerekana baratangara, baramubaza iyava, baramubaza icyakora, kuko hariya iyo habaye ikibazo baca batangura kubaza, bakabaza bati ava he, ni mwene nde, ibyo bakurikiranira mbega akora iki. Ugasanga rero nibazo nawe usanga hageze kuri ikibazo muri ibyo bihugu bya Buraya ni Scandinavie, haba umuntu yaduka mu isoko aca atangura kurasa abantu. Mugira ankete baca hari icyo bara muri pasiporo, hari icyo bara baca bara bati kanaka ni umuswedwa mugabo d'origine, bagaca bavuga iyabo. Icyo gihe rero kandi bagaca baraba n'imishatsi yabo ingene imeze, burya naho udefriza ushobora kuba nk'uw'abazungu si originale kandi si uw'abazungu nakamuze vyose. Hanyuma rero icyo gihe rero bahuye n'ikibazo, bamwe bava mu gihugu kanaka, kuko ntibiyumvira bati hariho inyamo uw'inyamo w'umuswedwa ntibakora iki, baca bagira ati babana Imana idufashe. Baramubaza arasigura, hanyuma araca asigura ati ndi umuheburayo nubaha Imana. Mbega yavuze ukuri, ntiyubaha kuko yari yatinye umurongo imbere yabo, yari yavuze ijambo, yari yavuze atahuza Imana, aca avuga amajambo abiri. Urumva rero umukozi Imana amaze kugira amajambo abiri bica bigora, Imana idufashe. Umusenzi amaze kugira amajambo abiri, umuhanuzi agira amajambo abiri bica bigora. Hanyuma rero baca uburiro bamutaye mu kiyaga. Hanyuma rero Imana ikikora ikindi gitangaza, bamutaye mu kiyaga, ifi ikiza iramunoba, irasamira mu bintu, aca yiberaho. Iri sengesho rero ni isengesho ry'umuntu, ry'umuhanuzi, ry'umukozi w'Imana yari yahuye n'ingorane ntiyumvire Imana, aca asubira rero mu Imana arasenga, arakwingene yatakambiye Imana iramwishura, kuko avuga ngo yari mu nda y'ikuzimu. Mugabo Imana aho umuntu iyo ari hose Imana iramwumva. Yesu ashimwe. Aho uri hose uzokumva. Hanyuma rero arasenga, arashishikara kwibutsa Imana, kuko yari mu bihe bigoye. Ubu rero amanyama yaheze. Burya rero umuntu akibona ko hari uburyo yokora amanyama ntaba aragera, ntabona ko abishobora. Mugabo iyo byanse rero aca akemera ushobora kumufasha. Ni nk'abarya koga abagusinda biza muri pisine hose na hose, ariko nk'uruzi rwuzuye ruriko rurateba vy'imikuba. Iyo umuntu atwawe akiriko arisambira, ntibashoboka baja kumufata bamurobe, kuko aca batwara nawe nyene, aca bakwegerayo. Mugabo rero amaze gusoma ibitama bingahe, ico gihe naho umuha urutoke aca afata urutoke ukamutwara, urutoke niho uja kumutwara. Ico gihe arabona ati Yona iraheze, ntiyari yihebuye, kuko ngo umutima wiwe, umurongo wandwi wo mu gice ca kabiri, ngo umutima wanje wihebulira muri jewe. Ariko kandi umutima wamaze kwihebura, yaciye yibuka Uhoraho. Mu gihe byase, mu gihe bikunaniye, mu gihe ibyo wakoze bidakunze, wibuka Uhoraho. Wami wibuka Uhoraho mu minsi y'ibibazo, mu minsi ahandi nabo birivuga ngo mu minsi y'ubusore bwawe wibuke Uhoraho, kuko Uhoraho niwe agutabara. Bibiliya rero iravuga ngo Imana irumva ayo masengesho, irumva ayo masengesho. Hari ikintu tuja dukuramo, nuko naho byoba byarakugoye, wemere wumvire Imana, wiyihane, irumva amasengesho yawe. Yesu abwire neza. Urashobora kuba umaze igihe kinini uri umukizwa, uri umuntu w'Imana, ariko kandi amageragezwa nabura. Hari uwo nawe usanga arisinda ibibazo atatu bimubariye, arinjira agasohoka, arinjira agasohoka, ariko muri we nta mavuta y'Imana yumva, nta bushobozi bw'Imana yumva. Ari uko nyene, ari ahagaze muri isi
akazuyazi ariko biravuga ngo kora akazuyazi ngira ndakudahwe ariko reka yuko uba ukonje cyangwa ukarira ariko mwifuriza yuko umuriro w'Imana uba muri wewe. Hama rero ngo Imana irabyumva, imaze kubyumva rero ica itegeka cy'igitangaza rero ikitegeka yafi iramudahwa. Icyo ni igitangaza cy'ikora kugira ibyo bitangaza byose kubekere kugira ngo ijambo ryayo yavuze rishike imigabo yayo wa rukundo akundane newe agwerekane kandi akoresheje umuntu yagavye umuntu atumvira mugabo ariko arakoresha ikifikudaho ikimutwara mujabukana ikidego imushinga usubiza yamusubije inyuma kuko igihe yagenda agiye muri sansi kontre inenewe akagenda rero irimutwara atumbereye inenewe. Icyo gihe rero Imana iramwumva. Icyo cyane icyo kigira kabiri Yona amaze rero ikintu cyaciye kiba Yona amaze kugira umuhamagaro bwa kabiri nk'uko nawe ushobora gusubira ugahamagarwa. Hari benshi batangura babitambuye mu ihamagarwa ryabo bagakorera Imana n'umuriro mwinshi n'umwete mwinshi, kandi mu gihe bagifise ibibazo bakenye bakaruha umwanya uhagije wo gusenga. Mugabo iyo yishuwe biranga agaca rero atangura kuvuga ko atamwanya agira, ariko nagira kubarire ivyo arivyo byose ntatamwanya ufise isaha 12 sinzi ko ukiri ku kazi urapfa umusaba isaha 2 uze bakugura urusengero uzusenge navyo bizoshoboka. Imana idufashe. Icyo gihe rero bica bigusaba yuko usubira ukaronka ugasubira ugahamagarwa kuko warazimye. Hanyuma rero amaze gusubira rero kujya ku museri amaze gushika nero asubira arumva ijwi ry'Imana yasubira iti va hasi ugende inenewe muri cya gice cya gatatu, va hasi ugende inenewe muri cya gisagara kinini. Hanyuma rero ubabarire imburi nzokubwira. Yona rero ati aremera, novuga nti yaremejwe, aremezwa kuko atakundi yari gushobora kugira. Aragenda aravuga kandi avuga adafise urukundo yuko bokizwa. Ega uraja kwibona ukurikiye hariya naho yagiye kuvuga. Mbega wibaza yuko yagomba ko bihana? Wibaza ko yagomba ko baharigwa? Oya. Hariya rero ukazona abakozi b'Imana naho ubona umukozi w'Imana yagiye mu ntegeke andiko barira abantu bimuhere mumaze gukura wihorera ntihagire icyo uvuga. None Imana yakoresheje Yona, none abantu ntibihana kandi muri we byagomba ko bihana, muri we byagomba ko bahari barandi bahari. Aho rero uri kuriyica, niwe uri kuriyica, niwe uri kuriyanduza, niwe uri kugenda, ariko Imana icyo yagabiye izogikora. Yesu ashimwe. Naho wo guhagurukira, naho hariya mu nzu abo muri kumwe wo guhagurukira icyo Imana yakugezeko kizoshika. Yesu ashimwe. Naho mu kibana hari inyuma bo guhagurukira nagira kubarire ntibazohagarika icyo Imana yakugezeko. No mu bikorwa ntiwiyushe ngo ugomba kuduga amagare ku nguvu. Oya, Imana yarabigeze bizoba. Wowe tuzi inzira, one ayinenewe bokwibaje ko bokize n'umuntu yagiye mu bwato agatabwa mu kiyaga akava mu kiyaga akaja mu nda y'ufi akava mu nda y'ufi agaswa ku museri. N'uwari kubivuga umuhanuzi ari kubivuga aragira ati umuntu ntibabaza bateka dupima ubuhanuzi ari ati ibyo bintu bishoboka, ariko bitoka ku Mana. Ivyo nyene bigumye nivyo bishoboka ku Mana. Hanyuma rero aragenda aravuga bavuga yuko yari kuba rugendo yaba kuba rugendo rusharugendwa iminsi 3 muri gice cya gatatu ariko bavuga. Mugabo we ntiyavuze hose yaciye urugendo rw'umunsi umwe kandi
byinshi uriko uravuga ibyo utagomba hanyuma rero ukacavuga gusa mbega hariya yavuze iki umurongo wa kane gatatu kuri kane avuga ngo iyo natangura kuja mu gisagara agenda urugendo rw'ibisigahe umwe arasemerera ati hasigaye iminsi 40 Ninewe agakomvomvogwa irahetse aravuze imbuga aha rero utubona mbere yenge nakora yagiye umunsi umwe akarengera iminsi 3 uva ku tasite hose kigira kabiri hasigaye iminsi gahe nende bakamera gute hano ntacyo mbona sinzi ko ibindi yavuze biriya kuko hari usanga batabitse sinzi ko ati mwihane mu babari mugabo ukurikiye cyo cya kane urabona ko atabariye kurihana ko babari ubwebwira ni wiyigisha Yesu ashimwe ahantu hari intege nke hamwe hari aho bari kwarigisha kandi burya bari kwarigisha basinzira ngo arasinziriza uno ni wabari kwarasinzira subigisha sinziriza musinzira nuwara yadasinziriye byago cyangwa nawe yarasenga turakibona kuri Noheli cyangwa kwibone bagakesha akaza gusengera agasinzira hanyuma aragira ati yo uno munsi badusinzirije nawe yarakesha ijambo ry'Imana rirahambaye hasigaye iminsi 40 Ninewe kagira gute ibyo byonyene mpwemu yera ayigira rinini kuko abantu babaje ijambo ry'Imana kandi bakigisha bamaze kubyumva iyo nkuru irakwira hose irashika n'ibwami uce wibaza ikintu baciye bakora barabona ko bakwiye kwihana kuko Ninewe cyari igisagara kirimo ibibazo byinshi icyambere nuko bari bagiriye nabi ubwoko bw'Imana hajya nicyo bapfeka nayo bari bagiriye nabi ubwoko bw'Imana abashakashatsi babiri barabivuga ingene Imana yagize ibagabura mu maboko yabo kugira ngo bigishe ko Abisirayeli bari baracumuye hanyuma uwo gucumura rero ubwoko bw'Imana bwacumuye abarungikira akabikira abansi bakabagwaye kandi bakabatsinda burya hariho rero ingaruka intoki zica kwegaruka hanyuma rero icyo gihe bamaze kubyumva baramenya none kubera iki Ninewe igikomvogo kubera iki mu minsi 40 kandi muri Imana wabe bibaza kubera iki ibintu ama kubera iki byavuye kuki baribaza barashishikara bati nta kindi ni ibyaha hariho ibyaha by'ubwira nabi ubwoko bw'Imana hariho ibyaha by'ubusambanyi hariho ibyaha kandi ibyo nyine abihariye ukurikiranye mu gitabo cya Nahumu utubona ko habaye igihe Ninewe yakombobowe kuko uwo mwanya Nahumu yabasbariye ko ntibihanye nandi aba madati sinabwa yatore ndaburushane rwa Yona na Nahumu imyaka yahabaye kuko kuri Nahumu ntibihanye ariko kuri Yona barihanye ati nta kindi ibi byaha rero byaganje guhaza ibi byaha by'ubusambanyi ibi byaha by'ubushurashuzi ibi byaha by'ukwiba ibi byaha ubu rero turabihebye bose rero hariho rero kuko hari inkurikizi bacabona inkurikizi tuje rero twarabona inkurikizi tukazigarukako icyaha cyose kiragira inkurikizi iki cyaha cya Yona cyo kutumvira kuko Yona habaye ibibazo bibiri ubwa mbere harabaye kurondera kwiyora umwasi wiwe ngo amererwe nabi kubika inziko y'inzikira kuko abantu benshi barabaho bagifise inzigo baribitsemo ariko ntibihane ntibaharire hari nabo utabumva muri ko muravugana murabona mu Burundi dufise ibibazo umuntu yagize ati uribuka umwaka abahinga mu
mwebwe muriko muriga n'abandi barize mwarahejeje aba histoire, uja gusanga abantu batazi kubaho histoire, batazi ikibamariye. Histoire ntiriho cyangwa kahise ntiriho kugira ngo ube wibuka icyaha cyangwa ugire inzigo, mugabo kugira ngo bikwigishe ugira uti iki cyabaye nkwiye mbega cyabaye kubera iki, nkwiye gukora uku kugira ngo singorokere aha basogokuruza baguye. Ibyabananiye kuguteza kwibaza, icyo nicyo kibazo cyo kumenya kahise, si ugira ngo bihore, si ugira ngo ugire inzigo, si ugira ngo wange bene data wundi, mugabo ugira ngo wirinde. None nokora iki kugira ngo natwe ntidukorekere muri uwo mutego abandi baguye? Mbega ko twiga kuri Isirayeli, mbega Abisirayeli ko bahoneye mu bugaragwa, none iyo histoire yabo itwigisha ko uyu munsi nuko itwigisha ngo twirinde ntitube nk'Abisirayeli ntitwidodombere Imana. Icyo cyo kitwigisha twumvire umurongozi, kuko Mose yari arongoye abagerageje kurwanya Mose bahuye n'ibibazo, naho nyine habaye inkurikizi mbi. Kahise k'Abisirayeli karatwereka inkurikizi zabaye kuri Isirayeli bagararije Mose. Nk'uko kahise ko kuri Yona katwigisha agararije Imana kongera akabika inzigo. Hanyuma rero itabaye n'iki inkurikizi, ubwa mbere ku ngenzi bari kumwe na Yona. Abarinzi barinze ko turi mu rugendo, turi ingenzi. Turi ingenzi rero, iyo umwe mu ngenzi akora ikibazo agize ingorane bose barahagarara. Ibi inkurikizi muri iyi kwa Yona habaye inkurikizi kubera iki? Zabaye izihe? Umuyaga uje wabujije bose kugenda, ntiwabujije Yona gusa. Kigira kabiri, ibintu byabo byose, abadandaza ibintu byabo byose byaratewe mu kiyaga, barahomba. Kuri Yona muja amazi y'ubisingene yatawe mu mazi. Kuri bose igihe ba Miriyamu na Aroni bariko baragiriza icaha Mose, kandi yari yagikoze. Hanyuma rero ariko Imana bati ni iki, ninde bariya kuvuga umusavyi wanje? Baca bahana. Miriyamu ava mu ikoraniro ashigwa kure iyi minsi indwi, baciye bahagarara urugendo rurahagarara. Imana idufashe. Hariho inkurikizi. Daniyeli, inkurikizi igihe babandi bamurega barondera ingene bamubwira nabi bamukuraho, inkurikizi zaciye ziba ku miryango yabo, baciye baterwa mu bwonko intambwe. Daniyeli nawe yavuyeyo. Wirinde gukora icaha. Bashinga nawe bagenzanje, bagabo bagenzanje, mwirinde gukora icaha, mwirinde umugararizo, mwirinde kugarariza Imana, mwumvire Imana, kuko iyo dukoze nabi inkurikizi zirashobora kuba no mu rubyaro, no mu kibano, no mu gihugu naho dukorera. Twirinde abakozi b'Imana, ko iyo dukoze nabi inkurikizi zica zija no kwishengero, kuri twebwe no kwishengero. Iyo umupasiteri akoze nabi inkurikizi ziraba, kandi no kwishengero no ku muryango. Imana itubabarire. Aha rero abinenewe rero hagera ahantu barihana. Twabonye ingene bihanye, umwami acagira ture mwese bacorekana rero ikimenyetso cy'uwihanye. Ikimenyetso cy'uwihanye kiraboneka iyo umuntu yihanye, si we yovyivugira, n'ibikorwa biraboneka. Yesu yavuze ngo muzobamenyera ku byo baba, muzobamenyera ku byo bavuga, muzobamenyera ku mbuto zabo. Kandi Bibiliya irerekana ingene hariho imbuto zavuye yera. Yesu agomba kugenda yarabona abigisha ati ntimumve Yerusalemu, mubanze murindire ubushobozi, kuko yarabona bakiri mu mubiri gusa, baba bari mu ngorane. Niyo batuma kuvuga ubutumwa bakaja guharira barabuze babukuru. Sinzi uko murabona iyo batanze raporo baravuga bati impwemu mbi ziratumvira, ariko kandi si bose bavuga impwemu mbi zikabumvira. Reka si bose basenga impwemu mbi zikabumvira. Hari abasenga zikabona zibarabuka,
avuga rimwe kigaca cibuka kuko ingabire ziratandukana. Ingabire abantu batabizi bo aca yibaza ngo aronse iyo ngabire kwirukana igisigo utumenga ca afite za ngabire zose sivyo. Oya, umwe wese arafise ikimwerekana ko bwere ko ariko bwere mu Imana. Ikibazo kica kiba mu bantu iyo umuntu aronse nk'iyo ngabire yo kwirukana impwemu mbi cyangwa gukora ibitangaza bacabona ko bego niwe wenyene, kandi ahandi haca bica bigora. Ahandi byoca bigora ni ku bakozi b'Imana. Wotubona ko umego atashobora kurongora ishengero, yoca kugira kontabilite, yoca kuvura, yoca kugira ivyo ni ibibazo vy'uburongozi rero. Mugabo ashobora kwirukana igisigo ntashobore kurongora, ashobora kuvuga ubutumwa ariko ntiyirukana igisigo, agatanga inyigisho mugabo ntiyirukana igisigo. Ivyo navyo birashoboka, ariko kandi we akigisha hanyuma mw'ishema bakariyo ubundi afise iyo ngabire y'uko ari ibitangaza, mwarimu ubundi afise ingabire y'uko ari y'ukiza indwara, ubundi afise ingabire yo kuvugishwa, ubundi afise ingabire yo kuvuga indimi nyinshi, ubundi afise ingabire yo kuzisobanura, ubundi afise ingabire yo kugenzura ko izo ngabire ziva ku Mana. Erega na Satani akora ibitangaza. Rega ivyo nivyo murabyemera kuko Ifarao Mose atageze aho ayambona iyo gashanga ahita inzoka na Farawo yamagana abanyamareba be utangiza inzoka. Mugabo ubushobozi inzoka ya Mose yaciye izimira zose, hamaciye akira yambona babandi bagiye bokoboko baca bataha uko nyene uko baje inkoni barabona yabatse ububasha bwose yabubatse nta kindi basigaje. Imana ishimwe. Hanyuma rero baca barambara amagunira, urabona n'ibikoko. Ibaze ico gihugu, umwami, abaganwa, abahanuzi biwe, imiryango yose, ibikoko, inka, ingamiya, byose igitungano cyose, inkoko, bose bari mu magunira. Ubu ico gihugu ariko niko ko bari bihana. Imana ishimwe. Mu magunira hari abantu batata bapimbuze naho bambaye igunira Imana irakumva. Yesu ashimwe. Ariko kandi biba kugihe ubwenge nawe akagira ati iki gihe ngezemo kimeze gute, Imana idufashe. Aha rero ibaca Imana irabona umurongo wa 10. Imana tubabye umurongo wa 10 rero, maze Imana ibona ibikorwa byabo byigere bageze gute, mujeyo kuko ni murongo mukuru cyane, niwo tuje gushishikara kurangira, niwo turangirizako tujeko 3:10 Yona. Maze Imana ibona iki ibikorwa byabo ingene bagize gute, bahindukiye bakareka iki inzira yabo mbi, nuko Imana igira gute irigabura. Yesu ashimwe. Kuko iyo umuntu akoze icyaha haba hariho inkurikizi zija ku mutwe we. Uyu munsi ibejo hari inkurikizi ziri mugabe iyo wigaruye ugasubira ku bikorwa byiza, Imana nayo irigarura. Yesu ashimwe. Imana rero iraharira. Iyo niryo jambo igaruke ryiza wotahana, niyo wihana Imana iraguharira kandi icuzo usaba izogigukorera. Ni yewe rero arihana. Yona naho yavuze byo majambo make, bo bari bazi ko Imana ni iy'imbabazi, Imana ni inyembabazi, Imana iraharira, ni Imana iharira, ni Imana y'inyembabazi. Hariya Matayo mvuge mu gitabo cyo kuvayo 34, mu gitabo cyo kuvayo 34 turabe uko yaciye ibaharira, uko yisunga isezerano ryayo. Imana yaharira yisunga isezerano ryayo. Hariya mu gitabo
kuvayo. Rero umurongo wa 5 avuga ngo uhoraho amanuka ari muri cya gicu ahagararana nawe aho hantu yivuga izina kwa uhoraho aca imbere yiwe arivuga ati niki nduhoraho imana yuzuye imbabazi n'ubuntu iteba kuraka ngira ikigongwe cyinshi mpora ndumwizigirwa imana ishimwe. Ibyo nibyo biranga niko karanga k'imana yacu. Imana yacu ni inyembabazi abinenewe usanga barumvise bari bazi iyo nkuru kandi nayo n'ubwiwe yari abizi ko imana ni inyembabazi. Birashoboka ko umaze igihe kirekire hariho ibintu bikuboshe, hariho umutima wawe uremerewe nk'uko iyo n'umutima wawe uremerewe ari mw'idamba, uremerewe n'ibibazo bitandukanye. Aho rero Bibiliya ikikuvuga yuko imana yacu iraharira. Yesu ashimwe. Ni inyembabazi yama iteba kuraka, kandi iteba kuraka niko kandi nayo iguhari ibikurindiriye. Muri uko guteba kuraka rero ibirindiriye, hari icyo ibirindiriye ko wihana, ibirindiriye ko hindukira, ibirindiriye yuko igukorera ugira icyo uvuze nayo ikagukorera ibitangaza. Ni nk'uko rero yabivuze, irabivuga kugira ngo bigirwe imbabazi, ikaca ikurindira igateba kuraka. Umwami agishimwe, umwami ashimwe cyane. Hanyuma rero nk'uko na Zaburi yabivuze ko imana yacu iteba kuraka. None wowe urindiriye iki? Iyo wegera Imana, ube hafi y'Imana, usabe imbabazi kugira ngo izo nkurikizi ntizihave zikuba, kuko Imana yacu irigabura. Imana yacu yishura amasengesho, Imana yacu ikugirira neza. Nguko hariya muri Matayo, tugiye muri Matayo igice ca 9. Matayo igice ca 9. Igice ca 9 umurongo wa 2 gusa havuga ngo iki? Bamuzanira ikimuga bagiteruye ku nderuzo. Yesu abonye kwizera kwabo abwira icyo kimuga ati humura mwana wanje, ibyaha byawe urabihariwe. Yesu ashimwe. Yari ugomba gukira, bari bamuzaniye ngo amukize. Mugabe ikintu cya mbere ahari ibyaha, ugomba kwishurwa, ugomba kugirirwa imbabazi. Icyo ugomba cyose ugomba gusaba ubanza kwihana. Abinenewe baciye baharirwa, Yona araharirwa ari mu nda y'ubufi. Nturindire rero kubanza kujya mu bikubabaza, ariko urihane ntabwo neza. Turandika amaso gusenga. Aho rero ijambo irabarira wewe uri umukozi w'Imana, irabarira wewe ururirimbo, irabarira wewe umusenyi, irabarira wewe umaze umuhagaze, abasubiye inyuma, abahagaritse ibikorwa, udusaba imbabazi. Yona yarasabye imbabazi, kaze Yona yasabye imbabazi, nawe usaba imbabazi. Ariko arinde gusaba imbabazi ari mu nda y'ubufi, ari hari ibwina, ariko we nturindire ngo ubanze uje ibwina, mugabo usaba imbabazi uyu munsi, bityo uyu munsi umwamagire neza. Nta kibazo n'abamaze imyaka myinshi. Wewe uri mu mugararizo, nabyo turamuhaye kaze kuko uyu mukozi w'Imana agaragaje. Ariko kandi amaze kubona ingene mubereye, yaciye yihana, aratura, aca asubira rero, aca agenda aravuga. Nawe uzotugenda usubira kuvuga, usegura ibya bikorwa byawe. Ariko kandi nawe utari bwakizwe, umeze nk'abinenewe, nturindire kw'igihano coza, nturindire guhanwa, ariko uyu mwanya ni ukwihana. Nawe ukiri mu byaha urahawe kaze kugira ngo
umwagire neza. Imana yacu ni imbabazi, kandi iyo wihanye ugasaba imbabazi urababarirwa. Icyo ujya gusaba cyose umwami ari kubwirira umwagire neza. Ikaze Pastor Deo abasengere nk'uko mupfukama aho mugeze, umwami abagire neza ikadusengere. Turagushimiye mwami Imana nzima, turagushimiye imbabazi zawe ni nyinshi cyane, zamaho ibihe bidashira, zihaza umuntu igitondo umugoroba nijoro, umwanya wose umuntu ahindukiye, umwanya wose umuntu yirimbuye, umwanya wose umuntu yumviye, umwanya wose umuntu yitavye uguhamagara kwawe. Ijwi ryawe ry'urukundo mwami rishikiye umuntu ahari hose, rimusanga mwami no mu bibazo. Turagushimiye ko aba mwami batarindiriye iki gitondo baciye baza Mana, bifuza ko ibyaha bihanagurwa, babone mwami ibihe by'agakiza mu bugingo bwabo, babone ibihe bishasha mu mitima yabo, ubwawe bashasha bezwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Ubuntu bwawe bashike ko mwami muri kano gatondo, ubagire neza, utwikire ibyaha byose bisibanganywe n'amaraso ya Yesu. Turagushimiye ko ari igihe c'imbabazi, uri kurahamagara abogira ubwenge bakabitahura, bagahindukira bakihana, kuko Yesu uri hafi, kuko ugomba kugaruka, kuko ugomba guhaguruka, ugomba kuza gutora umugeni, kandi igihe kirakuze. N'igihe mwami ca nyuma co kwihana c'ubuntu, n'igihe c'ugutanjanjwako. Umuntu nibaze ngo niko bizokwama, ngo niko bizohora, kuko igihe kizohava gihera, abariko barasiganwa n'igihe baza kuri wewe. N'igihe c'ukumvira ubutumwa bwiza, c'ukumvira ijambo ry'Imana, uriko uratuma abakozi bawe bongere kwinginga, bongere mwami kuburira abari mw'isi, kuburira ishengero, gukangura imitima isinziriye, ko atari igihe mwami co gusinzira, igihe co kurya no kuryama umuntu yibaza ngo bizokwama gutya. Cyo gituma ari igihe co guhindukira. Abahindukiye bose baha umugisha, abatumbereye umusaraba wawe Yesu baha umugisha, bari munsi yawo, bari kuri rya soko ryiza, isoko ry'amaraso ya Yesu, isoko ryoza ibyaha, isoko rivamwo agakiza. Bagende banezeye ko bahariwe, bagende banezerewe mwami ko ata gihano kizobabako, ata rubanza mwami ruzoba ko ari muri Kristo Yesu. Kubihana bakabireka, kuko ibyaha bica bihanagurwa. Urakoze kubyumva, urakoze kubikoze, ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana, amen. Duce dusengera abafise ibibazo barwaye. Ariko iyo umuntu amaze kwihana, amaze gusaba imbabazi araharirwa, kandi icyo asaba arumvirwa. Rero dusabira abarwaye. Hari abarwaye indwara y'umutima, umutima afise igisebe cy'ibyamubabaje byakahise, byaramunaniye yuko byaraza yuko bihera, kugira ngo tubyereke Imana, tubyereke Imana. Kuko uyu mukozi w'Imana Yona yagize ikibazo cy'izi ntambara zagiye ziraba hagati y'Abinenewe hariya Abashuri n'ubwoko bwabo, biramukomeretsa. Aba umukozi w'Imana ariko kandi yakomeretse ku mutima. Tubwira dusabire uwo akomeretse ku mutima, ari ikintu cyamubabaje, ari aho wowe uriho, kugeza yuko mbere umva ari ikikoje mu mutima, ama wifuza gupfa. Kuko uyu Yona amaze kubona ko Imana ibahariye, yagize ngo nofuma mpfa. Ariko iyo bari muri we agira ati numva ko nofuma mpfa.
cyangwa yumva hari ibintu bimuremereye mu mutima, araremerewe, hari ibintu byanse yakuriye mu bihe bigumye, mu mizi igumye, hariya iyo yakuriye, hariya habaye ubu, hariya mu kazi, ntiwamubyidodomba. Tugomba uyu munsi tuyisengere, kandi imyidodombo yawe ikihera uyihagarike uyu munsi. Ntuzosubire kwidodomba, ariko ubihereze Yesu. Yesu, biriya bintu byambabaje ndabiguhaye, sinsubire kubuzwa umugisha na biriya bintu nakuriyemo, sinsubire kubuza umugisha n'izi ntambara zagiye ziraba mu gihugu, sinsubire kubuza umugisha n'ibibazo mfise mu kazi, sinsubire kubuza umugisha n'ingene namba ndahomba. Ugasanga muri we yarihebuye. Niba rero hari umeze uko, kuko nta mugisha, nta mpemu yokorera uwo mutima umeze mwene uko uriho. Nawe iyo wari umwe, hagarare dusenge Imana, dusenge Imana. Umuntu yumva ati hari icyo mu mutima mbohoke, tugira dusa kubohoke, Imana ikubohoke. Kandi wumve ko iryo geragezwa ari ibyo ibisanzwe ugiye kuba hejuru yabyo. Amageragezwa ntazobura kuza, ariko ube hejuru yabyo. Wirinde ube hejuru yabyo, ntibikuganze. Ntihagire umuntu wanga kubera kahise k'iwawe, kubera kahise ko mu muryango, kubera kahise ko mu gihugu, kubera intambara zabaye mu gihugu, kubera intambara z'amoko, kubera intara. Ugasanga umuntu yaragowe, ni umukozi w'Imana mugabo yaraboshwe. Tugira dusenge, kandi mu kanwa wature ko ubihebye, usabe Yesu nawe akubohora, bimukorere. Tumanike ibiganza. Iyurushe iyuremerewe, bibwire Yesu, bibwire Yesu, niwe uwera, bibwire Yesu nyene, bibwire Yesu, bibwire Yesu, niwe mukunzi wawe. Ntawundi wobona hafi yawe, uvyaturire Yesu muri uyu mwanya, ubimwaturire, ubimubwire, uti birya bintu uvyikorere, ubikuremo. Jewe ndabiheze, ndabivuyemo. Umpe gukunda bene data, umpe gukunda uriye. Hariyo mu muryango urafise ibibazo, ariko ntuvyikorere. Yesu yaje kwikorera ibibazo byawe byose, none twebwe wowe uvyikorera. Ntibikore ibibazo vya nawe, ntibikore ibibazo by'umugabo wawe, ntibikore ibibazo bya ntibikore ibibazo bya mukeba wawe, ntibikore ibibazo by'abana bawe. Bihe Yesu, ubimushikirize. Bya bindi byose wagenda uracamo, ya makuba wacamo, za ntambara wacamo, uzishikirize Yesu. Watuye Yesu muri uyu mwanya, kandi uti Yesu, uyu mwanya umbohore, uvure igisebe, uvure iki gisebe. Hanyuma wende ku gikoresho cya Yesu. Mwami Imana yacu, turagushima ko ari muganga mukuru. Niba muvura imitima, niba muvura ibisebe, niba muvura ibibazo umuntu yagiye aracamo, niba we mwami ufashe umuntu wese kugira ngo kahise bikamutware, ntigatume agwara, ntigatume agira ibisebe. Niwe mubohora. Waragize mwami, warakoze igitangaza kuri Yona yanga kuburira, kuko ataragomba ko abantu bahayirwa. Mu izina rya Yesu turapfuye uharire abatugiriye nabi, uharire abagiriye nabi imbere data, uharire abagiriye nabi imbere data, uharire abagiriye bamugiriye nabi, uharire abagiriye bamugiriye nabi. Ubahariye, aratuye guharira
umubohore hari ibindi yakuriyemo hari ibyo yagendeyemo hari ibyo yagiye arabamo byaramuteye ibibazo turasabye mwami uvure niyo usomora umutima nta wundi ashobora kuvura umutima nta wundi asomora umutima somora mwami genda usomora bya bibazo ya mitwaro haleluya turayikweretse mwami umutwaro wa bene data ibibazo bya bene data biya bintu byamugiriye nabi biya bintu byamugiriye nabi bigatagishobora no kuvuga mu izina rya Yesu turamuhoje abadayimoni bamugiriye nabi abadayimoni bamugiriye n'ishari urwango abadayimoni n'inzigo abadayimoni n'ishari mu izina rya Yesu turamutamburisha urukundo rw'Imana rube mu bana bawe urukundo rw'Imana rube mu ishengero ryawe urukundo rw'Imana rube mu bakozi bawe urukundo rw'Imana baririmbyi urukundo rw'Imana mu basenzi urukundo rw'Imana muri ba bantu bakiza mu ishengero ryawe Mana mu izina rya Yesu harira wongere na wohore turasabye Mana ushishikare kubohora urakoze mwami kubyumvise tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu amen. Abagwayi mwaduserije kandi usengera abagwaye mwahagarare kuko imibiri yayo nayo hari aho ibabaza ugatanga ko ufise ukumva ko ufise intege nke none rero reka dusengera abagwayi mwadusengera ushishikare hari Amato Yesu uri mw'ijuru mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti n'aba bantu bahagaze imbere yawe barafise icyo bagusaba hariho abagwayi hariho abafise indwara itandukanye kandi wazanywe no gukiza wazanywe no gutabara jambo ryawe riravuga ngo wahishuwe kugira ngo usanganwe ibikorwa bya wa mugwanizi ateza abantu indwara ateza abantu ibibazo ateza abantu ubuhagarara turabisengeye mu izina rya Yesu Kristo bushobozi bukiza indwara bushobozi busengera imisozi mwami Mana uri mw'ijuru abasabyi n'abasabikazi bawe baguhanze amaso ubagere kuri uyu mutaga mwami Yesu Kristo twumvise ko wewe ufise ubushobozi gukuramo umuntu mu nda y'urupfu mwami Yesu baragutakambiye baragutabaje ibyo barimo ubizi urabasobanukiwe natwe turabaherekeje wakuze bazotumbera muri iyi ngoro bafise icyo bagukeneye ko uzobyumva mwami nubyumve ubakize ubagendere izina rya Yesu Kristo iyo misozi ibahagaze imbere ibyo bisika bisenyuke izina rya Yesu Kristo ubatabare Bana mwese urabona amarira yiwe urabona intuntu afise urabona akabona afise nitwakudondera n'umuntu wewe uri umuganga rero y'abaganga umenyera kure ibyo umuntu ataravuga kuko urazi intambuko zacu urazi ko hasi ryacu umenyera kure ibyiyumviro byacu umenyera kure mwami ibitubabaza n'ibitugora turabizanye rero Mana utabare wiyerekane nk'Imana kwenyetso n'ibitangaza ahantu bahagaranye imitwaro bazagaruke mu ngoro y'Imana bafise ishimwe bavuga ngo Uhoraho yaratugiriye neza urakoze mwami kubyumvise kandi kumaze gukora ibimenyetso tugusaba kuko Imana ibakunda tubigusabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Yesu abahezagire.